Hello guys, ni kuri Pam Channel TV. Kiganiro cyo nyuma na kids ni kwijob. Kwijob murabizi dusanga abanyamyuga aho bari hose kugira ngo tuyage ijob yabo basanzwe bakora ya misi yose. Uyu munsi twashimiye kugendera mu gituro kuyabaje gatatu nimero 9 batubwire ivyerekeye igisuguti gishasha mu Burundi kiryoshe bariko barakora, batubwire ukuntu byatanguye kugira ngo abanyamyuga mumenye yuko mu bisinga biwe ndasanzwe kwijob. Tuko tayari. Kanyenyeri. Oui. Ça va? Ça va bien. Uko tayari? Niko tayari. Uyu munsi tayari? Niko tayari. Kutubwira iki gisuguti ki ico canzanye ngaha. Kwijobo abakunzi banje bategeza kumenya ivyo mu Burundi abantu b'abanyamyuga bagomba bavyuka. Twaje kuvuga iki gisuguti. Tugusanze ngaha anya kubatakuzi urinde. Jewe ku mazina nitwa Kanyenyeri. Akaba ari jewe sanzwe nkorana n'umudamu Kabirori Divine mu bijanye no gukora bino bisuguti. Je ndadandaza nawe gakora. Uradandaza? Yego. Nawe agakora. Wowe mu kudandaza muraranguza mudandariza mahanyene igenda gute? Twege dukora byose. Ukeneye kurangura araza akarangura. N'ukeneye kama aja gufungura araza nako nyene tukamuha. Okay, mukamuha. Est-ce que murahaza abakiriya banyu ku bino suguti mukora? Ego. Mukuri nta mukiriya ashobora kuyidoga uretse gusa yuko ari umukiriya akeneye commande nini araduha commande imbere y'umunsi umwe. Ego tugaca dukora agacaza kubitora uwo munsi uhetse. Ashanda kubaza uravye ubunini bw'isoko ryanyu murashobora guhaza abakiriya uko bavyifuza? Yego cyane iyo bishyitse tukaronka isoko ryinshi natwe duca tugwiza abakozi kuko haba hariho abakozi basanzwe tuba twaraforomye duca tugwiza abakozi gutyo tugaca dutunganiriza umukiriya wacu mu gihe abayadusabiye commande. Kanyenyeri wowe ubasha kuvugana n'abakiriya bawe iyo baje nko kugura igisuguti ngaha nihe commentaire nikiye kintu bakubwira ati igisuguti vraiment uko bakivuga ko gute? Je ngerageje kuraba uko abakiriya bafata kino gisuguti mbere biratangaje kuko siko nari ndavyiteze ku buryo umukiriya wese aje kunshora kino gisuguti aravuga ati ahubwo mbonye igisuguti ntari bwo mbone ati n'uwundi munsi nzoguma naje kugushorera kandi nawe bishabaha inguvu zo kubandanya nkora ahubwo igihugu cyose ndetse n'isi yose ije kuri Kanyenyeri Biscuit imenye yuko mu Kamenge hariho igisuguti gisumba ibindi bisuguti byose bari bamaze gufungura ko mukaze none duko akane kabisa. Ndakeneye ko abakunzi bo kwijob bamenya yuko hari abanyamyuga jean bafise ingabiro zitandukanye bariko baravyuka mu gihugu turi ku kifi cyane gose. Ndashaka rero kumenya ibi bisuguti mubikorera hanyene canke aha niho mubizana kugira mu bigurishirize hari ahandi hantu rero mubikorera atari ngaha? Ego ibi bisuguti aha naho tubishira ku buryo umuntu akeneye kubisuma cakeneye no kurangura ashobora kubitora byoroshe. Ego aho tubikorera naho saha. Ego haraho tubikorera aha tubizana tuje kubidandaza aho mubipakira aho mushamu tutuntu twose. Ego aho niho nkeneye ko tugenda rero. Ndibaza nta kibazo twagiye. Madame Divine turavuye ahantu mu bucururiza turaje ngaha mu bikorera. Ndashaka kumenya mutubwire icumvo cyo gutanguza uyu mugambi cabajemo gute cavuye he muke dusanzwe yuko ibindi bisuguti tumenye pete biva muke tumenye ko bisuguti bindi tubibona bimenga biva mu mahanga kuri mwege byavuye kugira ngo mwumve gukora ibisuguti. Kugira igisuguti kuba iki gisuguti gihari twariyumviriye turaraba dusanga mu Burundi wacu nta gihari. Kubw'ivyo ndaja ahantu ndiyumvira ndiko ndajya kijya gisuguti kivuye mu mahanga ndumva ko kiryoshe ariko kiyonga n'ingoga mu kanwa. Ndavuga ati none nk'umuntu nize ariko akaba
ata mwuga fise nokora gute. Cangirirwa amahirwe nja ahantu mu kimasera sanga barabikora, sanze barabikora ndabiyegereza barafasha ndaciga ntitayeho kubyo nigiye ndacize ndakimenya rero nange nja kugikora. Mugitanguye umwuga eske byaraboroheye nk'izi ngorane mwatanguye kuronka kuva mugitangura? Ntabwo byoroshe kubera uburyo bwari buke kandi hariho kubanza intango iragoye. Ntibyanyoroheye kubijanye n'ibikoresho, ntabwo byanyoroheye kuko ntangurira mu ipanu urayibona, hama ndakora mbona kiratotse ndabanza ndaha n'abagenzi baravuga ati iki gisuguti nico. Hama nyuma yaho rero niho nagiye kurondera ikarayi sinzi ko uyibona irya karayi niniya aba arico ntangura gukoreramo. Imbere yaho bitoka nk'uko tangura ijob yanyu. Bayakiriye gute abantu? Eske uko bayakiriye niko mwaye muvyiteze canke haracari akantu nyene mukishagara mu kuraba mukibandanya gushaka gukomeza kugira ngo bishikire abandi? Uko bacakiriye siko twatuvyiteze. Icambere nari numva yuko bashobora kugipinga bakumva ko bidafise uburyohe nk'ikirya cyo mu mahanga, ariko bakigifungura basanze ahubwo gisimvye uburyohe kirya tumenyereye kiva hanze. Baravuga ati kuraje kubera igisuguti uriko urakora ni igisuguti cy'akamaro. Niyo nakiriye urumva ko mu kanwa kigumye kandi gifise akanovera, ntikica kitera kiyonga nk'ikirya tumenyereye cyo hanze. Ico cyatumye bagikunda cyane gusumba uko nje navyibaza. Yego ibisuguti mukora bitandukaniye hehe n'ibyo bisuguti bindi tumenyereye? Bitandukaniye ko ni gisuguti nariyumviriye sanga bijya barashyiramo amashokora amasukari menshi kirenga, nkabona menga kimeze ukuntu. Iki njewe ndiyumvira sanga noshiramo naturere y'ivy'iwacu Burundi, icashiramo amata, cashiramo ubuki na sezame. Ibyo murabizi karingira akamaro ku muntu wari wese kandi byongera bikanafasha muri ico gisuguti, hakaba n'ifarini. Yego eske ibi bisuguti naho nyine na mutuntu tudutumbura bikorwa kumwe? Itandukaniro ryavyo ibyo tubikoramwo ni kimwe, ibyo nyene nababwiye amata, ubuki, sezame. Itandukaniro cyo tugomba gutandukanya nk'ibi nibyo mu ifuru, ibi navyo tuca tubicisha mu makoto. Amakoto ntabwo usanga ari kirenga ku buryo uriye kijya gitumbura urumva ko mu kanwa hasigaye ibintu menga na mavuta vuta, ariko iki nta mavuta vuta uzosangamo. Niyo ugifunguye mu kanwa urumva ko menga ni gisuguti kandi abara gatumbura. Ibyo tandukaniro ry'iki gisuguti n'utu tutumbura. Yego watubwiye ubwoko bifise amazina? Bifise amazina peut-être byitwa nk'utu unye mututa gute ibisuguti byita gute? Cyitwa Kanyenyeri Biscuit. Yego hama utu natwo ndutumbura ariko tugitwa natwo igisuguti. Itandukaniro nuko nyene byaciye mu makoto ibindi ari mu ifuru. Yego ariko tutuguma twitutumbura. Ushobora kutubwira nk'umutayi wawe watanguje? Eske umutayi wawe watanguje urabona yuko uriko urawugarura? Umutayi natanguje nukuri nanje aho ngeze ndavuga ati ni gitangaza c'Imana. Nababwiye ko natanguriye mu ipanu ngera ku ikarayi. Umutahi natanguje ni 60,000. 60. Yego nje natanguje hama ndagenda ndatera nduga aho ngeze ubu ndi ku miliyoni n'600. Yego kandi ndabishima cyane kubera ko nta kandi kazi nkora mu gihe nagiye
kudepoza kenshi sinaronka akazi ariko nigira umugambi wo kwikireye umwuga rero umwuga ni umbeshejeho kandi aho ngeze ndashima Imana. Ushaka kumbwira ukungene kurabitegura cyangwa kurabipanga kugira ngo ibisuguti bishike no mu zindi ntara ndetse birenge n'imbiro z'u Burundi? Uko ndiko ndabitegura sinipfuza ko kiguma ari igisuguti cyo mu Burundi wacu, ndipfuza ko kishika no mu mahanga kugira ngo babone ko natwe abarundi dushoboye. Ndiko ndategura ko muri uyu mwaka dutangura ko kizoba kigeze mu bindi bihugu, kiretse ndose abantu bashaka kuza kurangura, kandi uko ndavyizera gikuru mwege muri ko muranabifashamwe kugutuma kigera kure, kandi ndizera yuko kizotuma kigera mu mahanga yose hama kagenda neza. Kuvuga itanguriye ijob, eske mwana wose abantu bafata mu mugongo? Wapi, nta bantu baraza ngo badufate mu mugongo bavuge ngo habaye gutera mutahe cyangwa habaye gusangira kugira ngo dutere tuduga. Ndacari njenyene. Acari wenyene? Yego. Madame Divine, ndavye iyi job yanyu antuka mukora ibintu vyiza, kuko iyo je mbonye umuntu nkuko tubimwizwa na leta akura amaboko mu mpuzu agakora, antuka aba ari ikintu ciza kuri we ndetse no ku gihugu. Ndashaka kumenya eske ijob mushaka kubandanya mukora ni ibi bisuguti nyene canke hariha ibindi bintu bishasha mutubikiye imbere? Ntabwo ari ibi gusa turifuza kugumako, turifuza gukora n'ibindi, kandi turashaka gukora byinshi bitandukanye by'amaproduit atandukanye kugira ngo dushobore gushika kure. Indoto zanjye ntabwo ari izi gusa, iyi ni intango. Ndifuza ko gera kure no mu bihugu byose bakamenya kandi bakaza kurondera ico kintu nzoba nakoze iwanje. Naragerageje kuraba kungurukana bumenyi kuri Facebook, narabonye muri tabira ama expo hari rundi rugezo iheze ikageza iyi job yanyu musanzwe mukora. Yego, icyambere tumenyana n'abantu benshi, icya kabiri bituma tuganira n'abantu batandukanye, tugashoberwa n'abantu batandukanye, abazungu, abirabure bo mu bihugu bitandukanye, bose baraza bakadushorera. Kuri ibyo bituma tunaronka n'umwanya wo kuyaga nabo bihagije, tubabwira ibyo dukora, kuko haba ari ibintu bitandukanye, ibintu mu myuga itandukanye yose bihari. Rero tumaze kuyaga nabo biratuma ica turonka n'abakiriya badusanze aho dukorera. N'akahe kajambo musaba kugira ngo ariko adukurikirana, kuko ikiganiro gishika kure n'ikintu mubona ko cuba gikeneye ko babafasha kugira ngo mutere imbere? Ndakangurira abarundi biwacu ko boza bagahurumbira iki gisuguti, hama bakagikunda nka kurya basanzwe bakunda ibyo mu mahanga. Bizotuma dutera imbere dushike kure, ndetse nabo baje kurangura bavuye mu mahanga bakaza bakagitwara amahanga, bakumva ko mu Burundi wacu natwe hari igisuguti kiryoshe kandi dushoboye gukora igisuguti kimeze neza. Kuri ibyo hariho abakora amamanza atandukanye batarinze kuza kurondera bijya byo mahanga. Natwe mu Burundi turashoboye, turakora igisuguti kiryoshe cyane bashaka gufungura bakumva ko kiryoshe. Hariho nk'ubu turegereje iminsi mikuru, nk'ubu Noheli ni anniversaire y'abana, kubaka igisuguti bakagifungura bakumva ko bari igisuguti kiwabo mu Burundi ko ari byiza cyane. Nuwoba agikeneye aduhamagaye tukimusanza aho kiri ahari akagifungura nta kibazo. Karibu murahawe ikaze hano mu Gituro kujya gatatu nimero 9. Karibu ku gisuguti cy'iwacu. Madame Divine, aho mucururiza ibisuguti byanyu nabonye umushinga ntahe wawe nawe umenga murakorana, mukorana gute? Umushinga ntahe wanje uko dukorana, jewe ndabikora hama nawe akabicuruza.
yego umva turafatanya amaboko akazi karagabuye yego karagabuye ku buryo nje mfise ubumenyi bwo kubikora nawe aca bicuruza hama tugakorana mu buryo nk'ubwo binashobotse wahirije kandi ukagaruka namufasha yego ca tugenda tukara nk'umunsi nagarutse nawe ndashobora gusanga hajya niho zoba yego Yego. nzobandi hari igihe abakiriya bashaka kuba benshi bikaba ngombwa ko ndahaba kugira ngo dushobore kwakira abakiriya mukira aho nyene mutangura isangapi job yanyu mugura sangapi hajya musanzwe mukorera mukugura sangapi twugurura 6h zo mu gatondo tugaheza 4 zo mu ijoro tugerageza kwitanga ku buryo n'ujya muntu atashe bwije ari nk'igisuguti atwarira abana yego yambiye abana ibikenewe nanje umunsi nahicishije ni hafi nzohitana igisuguti ni sayo ukuri tukironka yego Madame Divine gumukora gusa twana nawe ufungura agasuguti rega naho wari ubikora zurya byarampumeye kubera biryoshye cyane ariko reka fungura Kanyenyeri mu gituro kujya gatatu nimero 9 kaze aba ibintu byiza cyane gose Karibu. kuri ukwiriye vraiment Yego. mawe no vogue umushaka gusubirayo yego imbere yaho utwara icyo waguze tubanza tukaguhonja ukabanza ugafungura ukumva ko uryohewe uca ugura nta kibazo ijob tuko tayari bakundi bo ku job ushubikira ibyacu igisuguti ndakiriye ha ba mama ndazi nawe kuze n'abana barakunda ibisuguti dushigikira igisuguti cacu kuye dushigikira ibisuguti by'ahandi niki ntucirengagize Kanyenyeri ihari ku bwacu bakunzi bo ku job ntako tutazogira kugendera abanyamyuga bose bashimye gukura amaboko mu muzi bagakora mwumva ko ivyo uyu mudamu akora bikora inka nukuri tumushigikire aho ikiganiro coshika hose tumushigikire kandi ndazi yuko abantu turakundana kandi dukunda ibyacu nk'uko dukunda ivyo hanze ku job tuko tayari